Ikigo BR kirateye akamo abatanga kori bose bafise ingendeshwa kwihutira kuriha itagisi igenewe gukingira ibidukikije. Imoto ziriha amafaranga ibihumbi 10, tukutuku nazo amafaranga ibihumbi 200. Imiduga irihigwa iryo kori hisunzwe uburemere bwayo. Imiduga ifise canke iri munsi y'ibiro 1,400 zirihigwa itagisi y'ibihumbi 50. Imiduga ifise guhera ku biro 1,401 kugeza ku biro 2,205 irihigwa itagisi y'ibihumbi 100. Imiduga ifise guhera ku biro 2,501 kugeza ku biro 3,500 irihigwa itagisi y'ibihumbi 500. Mwomenya yuko imiduga yunguruza abantu ariyo mabus arenza ibibanza 12 arihigwa amafaranga ibihumbi 100 hatarabwe uburemere bwayo. Imiduga ifise guhera ku biro 3,501 kugeza ku biro 9,000 irihigwa itagisi y'umuriyoni. Nayo imiduga irenze ibiro 9,000 irihigwa itagisi y'umuriyoni n'ibihumbi 500. Ayo mafaranga ashigwa ku makonte y'ikigo OBR ari ku izina rya receveur des impôts mu mabanki atandukanye ari mu gihugu cyose. Musabwa guca mushikana iborodero mwarihiye ko mu kigo OBR kugira ngo muce muronka igitansi bijanye. Uwisango ya 31 ntwarante rizorengana azoca atanga ihadabu ry'ibice 50% ryayo yabwirizwa kuriha n'igice 1% kuri buri kwezi kurenzeko. Mufise icyo mubaza akura kuri 5 ubusa inumero itari hayi kigo OBR.